Numvise ngo umuhungu ngo umusheri we ngo yagiye muri SERBIA. SERBIA. Uyu. Kamanda je. Kazingira afise benshi. Sinzi wavuze. Ngo yagiye SERBIA nyine ngo akakwiyaho. Nero kutagiye. Sinzi yavuze Jason ndahonda. Bayira mazishwa basumwe. Ngo basaka kabyifuza ariko kavyara. Bane ndiga n'abantu. Nero kwabonye ambaye akajibu natora. Umuntu Kubera mwaza naguma gukora. Kabas. Yeah. Bigenda utsa Yes, Shining Salon. Assistant sawa. Mweze neza. Maze muri mu biganza noberize. Damutse. Ororoshye. Okay. Ororoshye. Ramaze kuma baje abantu boza mu maso gasanga mu biganza afite barakomeye. Agucishije kumenga agucishije kwikirenge. Hano bicara aberenda hica. Yes abakunzi ba Star TV nkuko nababwiye turi muri Shining Salon iri amande yo kwande. Ajya kukabara mbega barita gute. Je ko ntari mboreko. Urumva bacha bajya amabuci. Bakaca banyoza. Uko biri kose ndi kumwe n'umusista ngaho urabona ko asa neza cyane. Mbabarire nicaye kugira ndamuvugisha bigora. Cameraman umwerekane wenyene. Aroroshe mu maboko si babandi bagukora mu maso kumva umenga ariko arakwagaza. Uyiroroshe cyangwa n'utuntu wisiga. Ndetse kutuvuka nda. Uyiroroshe urabusura wisigika. Hano hano kuwanje kwa VIP sana. Harare. Naonde. Abandi bakoresha igikombe. Abandi bakoresha igikombe mu yandi masaro ariko ngaha muri Shining bakoresha kakaboro. Nanjye nabaye depayze ntako nzi no gukoresha. Ayashusha kacazi jamu. Cameraman bereke neza. Ni Shining Salon. Sari meze neza cyane, ikoramwa abigeme beza cyane. Ifise abakwafere beza cyane, mu kwafere turamuyagisha turacari ku assista. Assista none hano hantu kumenga mu bamwinyegeje ukuntu. Tuba dushaka. Meze neza ariko amazina kwanza baba. Je Twasiera. Twasiera. Dukora ngahanye inyegeje kubera ko nk'ubunye ari nk'umuntu abadakunda umuntu amuca hejuru dufate nk'ubuyagize cyangwa nk'umutwe urumva si byiza kuba yagize cya araba hejuru ubundi umuntu agaca amuca hejuru nakituma twugara hari aho usanga bavanye nk'umukiriya hari yanye wundi ugaca usanga aha twe turakorera umwe bidakunda ko yinjira ku wundi niyo mpamvu twugara nta binjira ngaha bigashi ugasanga cyakora n'ishati sigara ifu wazi ishati arayikura bivanye n'ukuntu muga isengre ntayikura bivanye n'ukuntu amazi yavura mutotesha nk'ishati yiwe yagiye nko kubanza kanaka agenda afite fresher ku ishati yiwe tajobs bishobora kukwanyira ugasanga nyine wagiye mu zindi mood utari wite ntabwo bishobora kwanga kuba tuba turi mu kazi kacu ariko kanimero koko hari igihe bishoboka gatatu mudu umuntu usanzwe utagira mudu uri mu kazi mudu usiga amace ukayigira sheri wawe uramufise sheri ariko urabona ko hari umuntu bangana uko badafise sheri wiwe nagira muri babandi bamwihaka oya ndamwemera kandi ndamwemanga fra umwana abantu urawoza mu mutwe no mu maso bavyumve ko umufise naze uragusaba kanimero barabizi basabizi uno musi turi kurishi ndamubwira ati ndashaka guha nimero ariko nuzana byo kupropoza mu busheri ntibikunda adafite uwi wanje urashaka kumbaza turi ku kazi gusavye abanyene points babiheze kuno musi nk'umuntu ariko aradukurikirana ikintu do special reka tuvuge mu bantu mu busanzwe mwoza ngahanye kwera ko nimwe mwoza abantu ikintu special kiruta ayandi masaro mufise hano n'igiki ahanye turafise climatisere ariko andi masaro na climatisere bafita ahanye turafise abakozi bakunda akazi misi yose baba bari ku kazi umwanya wose umukiriya bashakiye kwimosha mutora ariko ahandi urashaka gusanga bataye akazi ariko natwe abakozi bacu barakunda akazi cyane kandi murazi no gutanga ke imwe idasanzwe nuko utaje ufite gahunda yo koga cyangwa kwimosha umukanya waba none gacaho uraje kubibona yes Riraguye abakunzi ba Star TV 257 all from Burundi East Africa Amsterdam Energy Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Kimararungu Mr. Lovinta Mr. Ureshi
Ode from Burundi Bujumbura. Iyi ni Star TV televiziyo yanyu mukunda cyane. Na tuja ahantu bita amande yo kwantiba. Akabari bita kwantiba murakazi. Amande yo kwantiba hari ahantu hari salo. Hari umutipe badoya amakuru yiwe ko hari umusheri wiwe yagiye muri selfie umutipe akwapiya. Uko biri kose behind kama turumuna tutodora kugira ngo amasana ameze fresh. Reka tuyinjire rero kugira iki kugira tubimenye. Yagiye. Oyu. Ino isaro y'amateka iri Bujumbura. Sasa bino bitugana. Yes, ndabaramukije abakozi ba Star TV, Top 57 mwese tubakunda cyane. Iyi ni Star TV televiziyo mukunda cyane. Now turi mu gisagara cya Bujumbura, haruguru yo kwa ntiba neza na neza. Isaro nziza cyane, isa neza, yimosherezamo aba boss. Utari mu boss nka Star Boy ntushobora kuyijamo. Ini biki? Wokoranga ahantu wiruke. Ugiye he? Mwese ni mukoranga umeze neza. Umeze fresh. Sa. None ko kumigura tinya kamera n'ibiki. Tekereza gumahamwe. Isaro mu Bujumbura bifise ngo abigeme ngo bazi koza ngo ni ni oh yabwisha ukoye nimba mwoza neza bibige nimba mwoza nabi naho tubimenya tukoza neza yego biswa guteka sister utkagiye jira umshiro yakagwa Ugera umushiro wa ya amanda je ya meze neza yego okay uno muzi nubwo yuko nagiye kujya gushikana muri no saro ni kugira muri wa mugambi nyine no gushigikirana kugira dushobore gutezanya imbere siko none oya address rero abantu bariko batukurikirana tuhamagara abakiriya tuhamagara okay basta kera kwasi kino kibazo ikintu do special ngani ikintu mukora abandi batashoboye ni sinzi kusanya mwasi tegezo kamera ivyiwawe to dusaba kwa faire bamwe neza cyane bamwe neza cyane aboza na barari Ego musanga boza abantu gasanga ko birenge yarumye. Oya je biganza arumye. Uroroshe. Ubisiguduki. Baje abantu ne boza abantu maso gasanga mu biganza bakomeye. Baje barabana. Oy. Yagiye reka twumvirize ko yoroshe mu maboko. Umeze neza ariko watanga gukora kano kazi cyane. Le 10. Le 10 tuko kwege. Waherenga uri mucyashanye. Oya nora nkora kuri Riraguye. Ubu ngukorera muri yo salo nziza. Amatsinzi. Arafatisa nyene. Ego numvise ngo umuhungu ngo umusheri we ngo yagiye muri SERBIA. SERBIA. Uyu kamanda je. Ngira sebenshi. Sinzi wavuze. Yagiye SERBIA nyene ngo akakwiyaho. Nero kutagiye. Sinzi yavuze Jason ndakunda. Nakunda. Namanga namwe nkunda cyangwa mu Burundi. Reka rero twicare kugira tuyage neza twicare. Cameraman udukamera hariya muki. Icara hajya. Turaboneka muki? Yes uko biri kose turi kumwe n'umwigeme asanzwe akora hano. Kano kazi kiwanyu kaba gafise intamba nyinshi zitandukanye. Na cyane ko bivugwa ko iyo mugiye hariya muri chambre mugiye koza abantu. Nta ntambanye mbi zibageraho. Nazihari. Ibishika nk'umukiriya akakubwira ati isigira ka Numero. Barabivuga ko sima kuyimusima kuyitanga. Ariko umaze gusa. Haje nta telefone mfise. Cyangwa uri muri babandi avuga ati nta telefone mfise kugira bayimugure.
kugira ngirere iyo mfise nyine tubisangiye n'undi muntu nta nimero ushaka gutanga. Bisigura yuko uwo muntu barinda kumuca ko bakamubwira ati turondera ndi amazina ajye nitwa Diela. Bisigura ko uwo muntu manza kwa mu telefone ukavuga ati shaka Diela. Ndavuga biri yanje. Aisha nzoyigura. Aho ukeneye. Ariko mvugisha ukuri ndazi ko bishika uri kuroza umuntu hari yanye kubera kurabona kubera iki misosi muca mwugara. Turugara ko umukobwa nyugaranye ko ncangira ubwo. Udashaka umugara ntibugara. Okay, kuno munsi bavuze yuko ngaha hari abakwafere bamwa neza naboza nibaza ko boza fresh. Yego. Sigura yuko nabigeme bari ngaha ni beza. Cyane. Muba kineye umwe na mujyana. Barahari mugani bari disponible. Ariko no munsi akazi kawe nta ntambanyika guteye. Ugakora neza santé. Ante jewe novuga ibi byo koza ndafasha mu gihe hari nk'abakiriya benshi. Je nkora ivya makeup. Ukora makeup? Umva mu gihe rero haba haje nk'abakiriya benshi nkabona ko babuze babakira kora ahatsa kora abakobwa bakeya. Ndaza nkagira intervention ariko si post yanje. Ibanje kwani itwa Shining Salon. Wowe rwira makeup cyo gituma woroshe. Wa muntu yoza mu maso agiye. Yagiye. Yes, abakunzi reba Star TV nta handi hantu ho kwimoshereza. Ubu jengiye kuza ndimoshereza ngaha. Ubuze ngo bahita ngo Shining Salon. Shining Salon. Shining gushininga. Shining Salon iri ngaha mande yo kwa Ntiba. Niho ngiye kwimoshereza Starboy. Za kwafe zanje muca muzibona zimeze neza zitagase. Niho ngiye kwimoshereza. Nibaze ko na makeup nzo bakuzane ni sawa. Umukoze bose. Mande numvirize mu Ari muri toilette. Cameraman. Cameraman. Ingo ngaha turakuno none komenga ntihabona. Cameraman harabona? Naba ko habona. Yes, Shining Salon. Assistant sawa. Mweze neza. Maze muri mu biganza numviriza. Damutse. Ororoshe. Ororoshe. Amaze kuma baje abantu boza mu maso ugasanga mu biganza byo barakomeye. Agucishije kumenga agucishije kw'ikirenge. Hano bicara aberenda hicara. Yes, abakunzi ba Star TV nkuko nababwiye turi muri Shining Salon iri amande yo kwande. Ajya kukabara mbega bahita gute. Je ko ntari mboreko. Urumva bacha bajyama guce. Bakaca banyoza. Uko biri kose ndi kumwe n'umusista ngaho urabona ko asa neza cyane. Mbabarire nicaye kugira ndamuvugisha cha bigora. Cameraman umwerekane wenyene. Aroroshe mu maboko si babandi bagukora mu maso kumva umenga ariko arakwagaza. Uyiroroshe cyangwa n'utuntu wisiga. Ndasiko tubikanda. Uyiroroshe urabusure wisiga. Hano hantu kwiwanje ko ari VIP sana. Harare. Nambe. Abandi bakoresha igikombe. Abandi bakoresha igikombe mu yandi masaro ariko ngaha muri Shining bakoresha kakaboro. Nanjye nabaye depayze ntako nzi no gukoresha. Ayashusha kacazi jamu. Cameraman bereke neza. Ni Shining Salon. Sari meze neza cyane, ikoramwa bigeme beza cyane. Ifise abakwafere beza cyane, mukwafere nturamuyagisha turacari ku basista. Sister none hano hantu kumenga mu bamwinyegeje ukuntu. Tuba dushaka. Meze neza ariko amazina kwanza bado. Je twasiera. Twasiera. Dukora ngahanye ntegereje kubera ko nk'ubunye ari nk'umuntu abadakunda umuntu amuca hejuru. Dufate nk'ubuyagize cyangwa nk'umutwe urumva sivyiza kuba yagize cya araba hejuru ubundi umuntu agaca amuca hejuru nakituma twugara. Hari aho usanga bavanye nk'umukiriya hari yanye wundi ugaca usanga aha twe turakorera umwe bidakunda ko yinjira ku wundi niyo mpamvu twugara nta binjira ngaha bigashi ugasanga cyakora n'ishati mbo sigara igifu wazi
ishati arayikura bivanye n'ukuntu muga isengre ntayikura bivanye n'ukuntu amazi yavura aramutotesha nk'ishati yiwe agiye nko kubanza kanaka agenda afite fresher ku ishati yiwe tajobye bishobora kukwanyira ugasanga nyene wagiye mu zindi mudu utari wite ntabwo bishobora kwanka kuba tuba turi mu kazi kacu ariko akanimero koko hari igihe bishoboka gatatu mudu umuntu usanzwe utagira mudu uri mu kazi mudu isiga mudu usiga amaca ukayigira sheri wawe uramufise sheri ariko urabona ko hari umuntu bangana uko badafise sheri wiwe nagira muri babandi bamwihaka oya ndamwemera kandi ndamwemanga fra umwana abantu urawoza mu mutwe no mu maso bavyumve ko umufise naze uragusaba kanimero barabizi basanzwe uno musi turi kurishi ndamubwira ati ndashaka guha nimero ariko ntuzana byo kumproposa mu busheri ntibikunda adafite uwiwanje urashaka kumbaza turi ku kazi gusavye abanyene points babiheze kuno musi nk'umuntu ariko aradukurikirana ikintu do special reka tuvuge mu bantu musanzwe mwoza ngahanye kwera ko nimwe mwoza abantu ikintu do special kiruta ayandi masaro mufise hano n'igihe ahanye turafise climatisere ariko yandi masaro na climatisere bafita ahanye turafise abakozi bakunda akazi misi yose baba bari ku kazi umwanya wose umukiriya bashakiye kwimosha mutora ariko abandi bashaka gusanga bataye akazi ariko natwe abakozi bacu barakunda akazi cyane kandi murazi no gutanga ke imwe idasanzwe nukubera utaje ufise gahunda yo koga canke kwimosha uraja kubibona nca mwugara guca cyane namaragiye muri salon nkabona baranyugaranye rega muragira n'ubwoba ajya uhura n'umukobwa nyene ugasaje yagiye muragira ubwoba banyugaranye oya ntanakimwe acha nibaza ati umukobwa agira kuri ntanakimwe twugara kugira ngo abandi babaje kugira koga urabona ko mutosha kwicara ku ntebe imwe kugira ngo ntaze kukwinjirirako yego okay cyangwa wakura kagashati ntabone wambaye uri muri sengre gusa uragara amaguca hama umuntu akakoza nuko okay uko biri kose reka mvuga ati ndaguhereza ijambo hamagarire abakunzi ba Star TV kuza gukorera hano kugira bimoshe babozi hano kugira duhamagara abakiriya none ibintu ari vyiza turabihamagarira abantu amabakaza bakibonera ivyo bintu vyiza ndazi ko mfise abakunzi benshi kuri Star TV n'abantu benshi badukurikirana bakurikirana ibikorwa by'iwacu turashaka rero batera kamo basi none no muhamagara abakiriya mubize service nyinshi kandi zikora neza Shiny Salon karibu muri benshi hano kuri salon Shining Salon hanye turasha hari makeup igira itangure ama pedicure manicure hama bakabamwa neza abakwafere bacu barashoboye hama kandi n'abandi baza ku bandi bakobwa nyene bafise fresher bashobora kubagira akantu ko massage kwizosi mukagenda izosi rimeze neza ryagorotse nk'abantu mukoresha ama ordinateur kenshi turazi ko mwama n'uburuhe karibu cyane ko kwizosi gusa nta massage aha ni muri salon de coiffure hama mukagenda mufise fresher aho bose barashoboye nta badashoboye Diara arashoboye Mirna arashoboye Diara arashoboye cyane Diara ingo bayigira gute baca bakura mu isenga urakura sengre akakugorora imitsi yo kwizosi kubera naho nyene ari ukubuhejeje koga kwimosha ari uko ashaka ko yes abakunzi ba Star TV ko biri kose reka duhamagariye abantu bazuze kubaraza kwimosha iwanyu yego karibu cyane mwese muri benshi kugira baze ari benshi cyane okay cameraman twabonye karibu kandi kama nyine ndahakozeko urabona hano hantu ko ari special ni Shining Salon tumenye abandi bakoresha hari uruboro usanga ruri hampande baravuma amazi ngaha kuzura akaca zarada hakuzuga amazi agasubira yakacongera akayagukubita ku mugabo haanye aca agenda direct ino hasi hano hantu hari isuku vraiment sha ahantu nahambere pe ahandi bakoresha igikombe mugabo ngaha urabona ko hari n'ibintu biri VIP eba sha ahantu nahambere nonzora nimoshereze
Ni Shining Salon all the way from Bujumbura. Hano bamwa neza kabisa. Manzukati. Yego. Shining Salon. Salon nziza cyane imeze fresh. Ebana batera amakwafe yo mu muji. We nakura mu kici. Cyeshaka no kwafiye. Bari abantu bazikomwa. Fresh nyene kaneri kwafi nyene bien. Kugira abantu bose b'Ubujumbura bazori baza kwimoshereza ngaha. Bakayimwa nkuko. Bose bazoca baza baraza. None ko dahaguruka none uvuga wicaye. Haguruka je muri imajura umuntu amuyikwafi niwe nkeneye kugira ashobore kumva. Uko nyene isi. Uko nyene. Taza kumurongo. Umubara gute arahari abakoferi bacu barashoboye no nakunije bisuko biheba kugira baze barakuma kugira uze nimoshe oya je kubera n'ubundi sibyo byo kwimosha sindabiprefera bose ako ndatsko biko uzane rero umuntu aza kumwiye kwa afi je nyene nimosheje kandi mu boss wonga iri foto zobonane wanje yapana kuza ndaza je tutabonana na boss Yeah. Yeah.
biramaze gushika basi umuntu basaka ntabyifuza ariko bakabyanga bone ndika n'abantu urabonye yambaye akajipo gatoya cyane ubura mwoza ntaguma gukora kabasi bigenda aba ariko baranyuza ahantu umenga ni mwinshi amba ariko yarunguka ariko arankorako di sawa ameze neza ngubu bishyitse ntabwo utangura akorako agahita utangura kuvuga ati ibyo hantu gukora nako neza urabona umusange mu rugo nyine kugira ngo ibyo mu rugo nta munsi birabishikira kandi nabonye ko ari ibyo